ahubwo ca bugufi wongere gusenga, kuko impano z'ubuhanuzi, impano zo gukora ibitangaza ibi na biriya, maze abantu tugahezagirwa gawe canke uyu nuriya yagukoreye nk'ikibi kiniki, ariko yumva muri we ko yoba ari nk'umuhinga. Kumuvugizi TV turabaramukije cane, tubifuriza amahoro y'Imana bane nanyu no mu vyanyu. Nk'uko mubibona turi kuri televiziyo Umuvugizi TV, ariyo mbonesha kure Umuvugizi Esfa TV. Nk'uko mubibona muri kumwe na Georgette Nduwimana, tukaba tubaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana yongere kubana nanyu mu vyanyu no mu banyu. Aho muherereye muri hafi, abari hafi n'abari kure, turabipfurije amahoro y'Imana. Tugira tubasabikanirize inyigisho twabateguriye uyu munsi, ariko nyuma yaho ubuherutse twarize kucerekeye ishavu, urwanko, inzigo. Abenshi barakurikiranye ikiganiro kandi carabafashije, barashoboye kutubwira yuko bakuyemwo inyigisho. Reka kandi ndabatumirire no kubandanya kuba kumwe nacu aka kanya tugiye kumarana, kuko hari vyinshi twabateguriye tuja gusabikanya nanyu. Uyu munsi rero twagomba kubasiguri kumva ko twoganira ku cerekeye umuhinga mw'ubu buzima, umuhinga mw'isi yobarinde. Reka kandi twongere kubibutsa abakunzi ba televiziyo mbonesha kure Umuvugizi TV, twongere kandi kubasaba muze kugira j'aime, partage, kugira ngo twongere kandi kwagura umuryango, twongere kwama duhimbagwa kumwe nanyu, kugira ngo dusabikanye inyigisho zica kuri no televiziyo. Rero twagomba kuganira kucerekeye umuhinga mw'ubuzima yobarinde, umuhinga mw'isi yobarinde. Mbega birashika wewe canke jewe canke twebwe canke mwebwe mukiyumvira ati mbega umuhinga yobarinde, umunyabwenge koko mw'isi canke mw'ubu buzima turimwo yobarinde. Hari impano nyinshi Imana yaduhaye, abantu twarahezagiwe muri ibi na biriya, aho umuntu usanga yarahawe impano zo kuririmba akumva ko yohezagira abantu, impano z'ubuhanuzi, impano zo gukora ibitangaza ibi na biriya, maze abantu tugahezagirwa. Impano zo gukora ibitangaza, impano zo gukora ibi na biriya, ugasanga abantu turahimbawe. None mbega ivyo vyoba bituma twita abahinga? Vyotuma twumva ko turi abahinga mw'ubu buzima? Nshuti namwe bakunzi muriko muradukurikira kuri no televiziyo, hari ivyiza vyinshi twabateguriye biza gutuma mwiga kandi muhimbagwa kumwe nacu. None rero nyuma yaho nabateguriye ibintu bitanu nza kubabwira biza kuvuga koko ido nido ry'umuntu arangwa n'umuhinga w'ukuri n'umunyabwenge w'ukuri. None hari ibintu vyinshi mw'ino si bikoreka, ugasanga mugenzi wawe canke uyu nuriya yagukoreye nk'ikibi kiniki, ariko yumva muri we ko yoba ari nk'umuhinga, akumva ko muri we ashobora kumva ko ari umunyabwenge, yitwaje iki canke yitwaje kiriya. Ariko nshuti nawe mukunzi uri kurankurikira kuri televiziyo Umuvugizi TV, ico no gusabikaniriza mugenzi wawe, muhimbarigwe, wongere kumunezererwa n'ivyo agukorera. Ntushire imbere nawe kumva ko wokwitwa umuhinga, ngo wongere kumusubiza ikibi yagukoreye, kuko Imana yavuze ati hahiriwe abishira hasi kuko bazoshigwa hejuru, nayo abishira hejuru bo bazoshigwa hasi. Ntitwibagire ko Gahini yishe Abeli yiyumvira ko agiye gushigwa hejuru, ariko icaha yakoze camutumye ashigwa hasi. Nshuti nawe mukunzi, hari uwoba yarakukomerekeje
akakugirira nabi yitwa ko ari umuhinga, ariko uca bugufi kwawe ntikuzotuma ushigwa hasi, ahubwo ni icuri imbere y'Imana n'imbere y'abitwa abahinga n'abanyabwenge. Ngomba rero nshuti nawe mukunzi uri kurankwirikira, ndakubwire ibintu bitanu naguteguriye vyongera koko kwerekana umuhinga w'ukuri. Icambere, umuhinga w'ukuri arangwa no gusenga, ariko kandi ugusenga kuratandukanye. Ugusenga koko ndiko ndavuga ni ugusenga ukumva ko uri mu Mana, ntusenge ubangikanije. Ica kabiri, n'umuntu afise inyota yo kwama ariko araganira n'Imana, akumva ko umwanya rose ashobora kuba ari en contact y'Imana. Ica gatatu, n'umuntu aciye bugufi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ikigira kane, n'umuntu yama avuga make imbere y'abantu, ariko agashira imbere kuvuga menshi imbere y'Imana mu gihe ariko arasenga. Ikigira gatanu, n'umuntu yipfuza kugororokera Imana, yama yipfuza kuba mu bugombe bwayo, yama yipfuza kuba mu bushake bwayo, yama yipfuza kuba mwishurirwa ryayo. Ivyo nivyo bintu biranga umuntu w'umuhinga nyakuri. None wewe canke jewe canke twebwe, ubwo koko birashika tukama twiyumvira ko noba ndi umuhinga bivanye n'ivyo dukora, canke bivanye n'ubuhanga Imana yaduhaye, canke bivanye n'ubushobozi woba ufise bwo gukora ibi na biriya. Ngaka akanya keza ko kwiyumvira, mbega noba ndi umuhinga, mbega nta muntu nshobora gukomeretsa canke nkagirira nabi nibaza ko muri jewe noba ndi umuhinga. Nshuti nawe mukunzi uri kurankurikira kuri no televiziyo Umuvugizi Esfa TV, n'akaryo keza ko kwibaza, twibaze, twongere kandi turimbure ubuzima bwa none. Vy'ukuri birashika mugenzi wawe akakugirira nabi canke akagucumuza, ariko ntibikwiye ko umusubiza ikibi canke ngo umushavurire, ahubwo ca bugufi wongere gusenga, kuko guca bugufi kwawe si ubwenge buke. Nshuti nawe mukunzi, guca bugufi kwawe si uko udafise nawe ikibi womukorera, ariko shira imbere urukundo, wongere kumukunda, ahubwo musengere, wongere kumusabira, kuko guca bugufi kwawe ni icuri imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi guca bugufi kwawe nibwo bunyabwenge bwawe imbere y'abitwa abahinga n'abanyabwenge. Reka nongere kandi kubashimira, ndabakengurukire abantu mukunda ino televiziyo Umuvugizi TV. Turi kumwe nanyu, mubandanye mugira j'aime, partage, kugira tubandanye kandi tubasabikaniriza inyigisho. No televiziyo turabakunda cane. Ndiko ndarangiza, nongere kandi ndabashimira badukurikira, kandi nongera kandi ndabipfuriza amahoro y'Imana abane nanyu, n'akaryo keza ko kwirimbura no kwibaza, mbega noba ndi umuhinga, vyo nkora n'imbere yabo ndongoye ibi na biriya, kuko mw'inosi hari vyinshi bigenda bidutsitaza, ariko ntibikwiye ko twita abahinga imbere y'abantu, ariko n'akaryo keza ko kwirimbura. Mbega nta muntu nacumuje nkita umuhinga, mbega nta muntu nakoreye nabi nkitwa umuhinga. Vy'ukuri ndiko ndasozera, nongera kandi ndabashimira, n'akaryo keza ko kwibaza, twibaze, wibaze, mwibaze. Nukuri ndabakunda kandi cane, nongera kandi ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu, mu bigambi yanyu, mu vyipfuzo vyanyu, mu maproje yanyu. Mwari kumwe na Georgette Nduwimana. Murakoze cane, reka ndababwire ko ndabakunda kandi ndabibashimira, kandi
ndabipfuriza igihe ciza kandi ndabipfuriza kururanirwa. Murakoze cyane. Kumuvugizi TV.